Ahadi zote za Mungu wetu zinasima, acha milele milima yote kanguka. Ico yavuze yarakivuze, ico yanditse yaracanditse. Cahamenya vende hacadubura umwe, casanganikiye ndubuye nyobewe ndubu. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba baturanijwe n'Imana. Ukaba uri muzima vuga ati ndagushimiye Imana ko ndiho. Nimba nawe uri ufite ibibazo bitandukanye ndagira nkubwire ngo aracari ibyizigiro kubera ko umuntu akiriho aba afite ibyizigiro byinshi yuko ico Imana itarakora no munsi ishobora kugikoreja. Ni kuri Sengaa Media TV, gira subscribe uri mutare bwabikore. Muri kumwe na Daniela Koze, inyuma ya kamera turi kumwe na Enoch Light. Akaba ari umuntu mwiza cyane, akora ibintu byiza cyane, abaha amafoto meza, akora amafoto meza. Mu gutangura ikiganiro canje reka ndabibutse rero mukore subscribe n'imutare bwabikore, kora subscribe kuri Sengaa Media TV. Narababwiye ko igihe cyose jewe mpari cankenje bafise amakuru mashasha kandi y'ukuri atakinyoma avanzemwo. Ndi kumwe n'umutumire wanje yavuye kure ariko yashitse yaje kugira ngo tubashe kuganira, tubashe kubaha byinshi bigiye bitandukanye. Ndagwikaje my friend. Urakoze cyane. Meze neza. Ndashima. Ramutse abakunzi ba Sengaa Media TV. Bakunzi ba Sengaa Media TV ndabaramukije. Na Pasika nziza. Ndabakunda. Wow. Okay. Sinzi hari cameraman ko Pasika yemera. Okay. Pasika wayihimbaje gute? Neza. Nayihimbaje neza vraiment. Zagenze gute? Neza. Wagiye he? Wasokeye he? Muri eglise. Wow, muri eglise. Zagenze gute nyene nshaka uduhe nyene vyagenze. Muri make muri eglise twarahimbawe. Nahimbajwe niki? Nuwo munsi. Uwo munsi habaye muri eglise. Okay. Habaye Pasika, ne kuri Pasika habaye. Pasika? Numunsi bavuga ati nizuka niki ya Yesu. Cyo bibona nawe. Yego. Nico bisigura. Chubibona. Okay. Ku bantu badakijijwe ushaka kumusobanurira Pasika umusobanurira gute? Afete abantu badakijijwe urumva ntibakijijwe nyene. Nibamanze baze gusenga. Bindi bazoca babibona. Karabaye. Okay, turi kumwe na Samuel muririmbye nkuko yabivuze. Waje wabivuze? Oya. Ndurabimbaza. Basi idondorere abakunzi ba kubera ko kuri media Sengaa Media TV ni ryambere dukoranye ni ryambere cyo kuri Sengaa Media TV. Donc hari abatumire abakunzi ba Sengaa Media TV batari bwa kumenye kumbure bashobora kuba bakuzi mu bindi biteramo canke kuyandi ma media ariko iyi yoyo ni ryambere uyibayeho. Urashobora kwidondora bariko baragukurikirana Samuel ninde? Okay. Bakunzi ba Sengaa Media TV ni Samuel Nyoshemeza. Ndi muto sindi gito muri make. Hama sanzwe ndi muririmbyi ndirimba indirimbo mpimbaza Imana. Gospel. Okay. Yego. Abifuza kubona indirimbo zawe buzikura hehe udisanga he? YouTube Samuel Nyoshemeza. Yego. Ufise ibikorwa bingana gute? Umaze gukora indirimbo zingana gute? Donc kuri YouTube umuntu yagenda kuraba yiki? Kuri YouTube ugiyeyo woronkayo ibikorwa. Nibindi bikiri ku mashiga biriko biratogota. Yego. Watubwira zimwe mu ndirimbo ufise nk'amatitre yazo? Nta kibazo. Hariho iyitwa Isezerano, Iratabara, Mvugira Amina, Iratwenza, Twarahinyuye Satani. Twarahinyuye Satani. Okay. Imburi, Yesu n'inzira no kuri n'ubugingo, Amashimwe n'ayawe. Izo zose ni uzandika? Yego. Zose ziri kuri YouTube? Oya. Nahubwiye ati hariho ibiri ku mashiga. Okay. Mu ndirimbo zawe turashaka dutishirize ko akapera kuri izo zimaze gusohoka kugira ngo n'abakunzi bacu bumve ko tutari kumwe n'igito. Twage. Ahadi zote za Mungu wetu zinasima, acha milele milima yote kanguka. Ico yavuze yarakivuze, ico yanditse yaracanditse. Ntaco buza umugambi w'Imana kubandanya, ntaco buza ico yavuze ko cyoshika. Wow. Wahejeje? Je nari nkirindiriye kubandanya. Ndabandanya ntituri kumwe none. Bandanya rero. Sinitaye ku majambo
mumvuga ahubwo nitaye kwijambo Imana yamvuze ko imisi myinshi bagucunaguje bakuvuma imisi myinshi bagucunaguje bakuvuga Imana ihanagura amarira iraje ivuga ijambo humura ivyo vyose Yesu yarabirangije fata umushwaro wawe wihanagure amarira umaze iminsi urira wewe ivyo vyose Yesu yarabirangije fata umushwaro wawe wihanagure amarira umaze iminsi urira wewe narangije gufata umushwaro wawe wihanagure panguza amachozi kwa ngine usemi hey kweli kiwa chanze Igiswahili n'ikirundi canke iryari ya mbere iyi ya kabiri okay iyi ndirimbo yanditse mu bihe bimeze gute yanditse bimeze gute byakujemwo gute wari mu mwanya wawe afete iyo ndirimbo mu kuyandika nari kwishuri mu mwaka wa nyuma duza kamiko nari kwishuri mu mwaka wa nyuma twiga turi abanyeshuri 23 ariko ucuba 20 oya ucuba 23 haca hamenya 20 haca hadubura umwe cyasanganije ndubuye nyobewe ndumva cyo kintu racumva cyasanganije ndumwe sigaye karabaye cyasubiramo kwiga umwaka cyasanga bimwe byose byari byanze mu wundi mwaka bica bigenda neza cyandihanagura ego cyagende gute umaze ku abanyeshuri bose mwiganye bose bamenye hasigaye wewe mu ishuri muri make byakiriye gute muri make nariyanse ndumva guheba sanga babandi bose nabona umenga ntibonca ko banciyeko ndiyanka ego mwishuri bwo ntiwabaga iryo nirindi banga ryo kwishuri oya tugeze kuri byarashitse uraheze uriga donc ico gihe cose urakora examen uri si ko tigeze wifashisha icyo bita imbago nakubwiye ati urumva turi kwishuri ni kwishuri iryo nirindi banga ryahariya kwishuri nyene iryo banga ryo kwishuri tuba twifuza kurimenya basi kubaga kwishuri n'umunyeshuri birajana muri ibyo gospel yabaze muri examen niyo mpamvu waraniwe canke muri ico gice gikurikira mu mwaka ukurikira waciye ubaga vya vrai kugira ngo ntusore gusigara en fait icyatumye sigara harigeze mu ma examen narifise concert zishika 4 wari wateguwe ndiko ndazitegura umwanya wo kwiga no wa concert byose bikaguma bicangana ego cyasanga ndayobewe ariko navuze ati Imana kuyoberwa kwanje warabonye ibyo narimo shaka uzompanagure amarira kandi yarabikoze none wari warize vya vrai utatubeshe nararize mu bantu 23 ugaco sigara uri wenyene hari n'akandi kajambo naho nyene nari derege mu ishuri oh la la derege arasigaye mu ishuri karabaye none ni wabona mu ma interrogation ibyo mwakora ntiwabona basi nta cizere wari ufite ko ushobora kumenya en fait bivanye na directeur wiwanje reka ndabivuga hari wese aravyumva bivanye na directeur wiwanje yarazi ko ndirimba ariko ntibyamuhimbara ntibyamuryohera wewe mu ishuri yarafise amajambo yo kumbwira ati nirirwa mu bintu bitagira akamaro bintu nkabijya ntibyamugwa neza ndazi no kuyoberwa kwanje yoba yarabigizemo uruhara ego kubera ntiyakunda ibyo nkora none arakijijwe ho oya ntakije en fait nyabitahura ko atarakijijwe okay ego hama nyene naguma nkora nkajyana ama justification nkamwereka ati nari meze uku tivyo ntibibaho wewe wari muri bya bintu byawe birumvikana ufite kunanirwa byavuye kuri wewe ntubeshere directeur oya gusa directeur naramwereka justification akayibona donc warasiba ku ishuri byarashika nkasiba gusa mugabo n'abafise igituma naramwereka justification nkamwereka tera wewe yabona kumenga ndi muri bya bintu by'iwanje bimwe yanka agacavuga ati byo wapi samigenda genda yego ugerageje kuraba iyo novuga ko ari imwe mu ntambamye wagihura nayo mu buzima bwo kuririmba nta zindi ntambamye umaze guhura nazo muri uru rugendo intambamye tumaze guhura nazo ni nyinshi yego ni nyinshi kuruha muri studio nayo nyene ni intambamye kubura uburyo mu mufuko bwo kujana muri studio nayo nyene ni intambamye yego kandi
iyindi ntambamye habaye mu muryango wacu nije ndumwe nkijijwe. Ulala abandi bose ntibakijijwe. Yego mu muryango wacu nije ndumwe. Ariko ndabishimira Imana. Yego kuko ndibuka ko haragera kuja gusenga. Gusa abavyeyi ndabakunda mugabo ntacyo. Yego haragera ko nja gusenga. Gahunda nivyo bankoresha bigaca bihaba. Mu ntango ya mbere. Yego. Nico gihe naca ndirimba isezerano. Yego indirimbo bitwa isezerano. Ishire ko twumve. Yesu yadusezeraniye isezerano ryiza. Yesu yadusezeraniye isezerano ryiza. Ngiye kwa data kubategurira ahanyu. Aho nzoba namwe abariho muzoba muri. Ngiye kwa data kubategurira ahanyu. Aho nzoba namwe abariho muzoba muri. Nuko. Oh, donc iyo inspiration yakuye muri ivyo bihe. Ego. Narumva ko Imana ifitiye isezerano ryo kuzobana nayo. Y'ahantu nzogera kwanza n'ahandi hantu tuzobana nayo. Wow. Ego. Hamwe n'intambamye wagiye urahura navyo mu buzima bw'umuntu harabaho kuduga no kumanuka. Byarashitse urahura n'intambamye mbega nta bintu wovuga ati nk'inyungu umaze gukuramo muri uru rugendo rwawe rwo kuririmba. Inyungu ya mbere maze gukuramo iyo ntareka kuririmba. Iyo ndeka kuririmba abakunzi ba Sengaa TV ntibombonye. Yes. Niyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nukuri kubera Imana. Ego kubera Imana byose birakunda. Biremera ishure ryararangiye nararimaze neza. Kandi nubu naho bigoye ndazi ndakwitira ati mfasha nkora karirimbo kamwe urashobora kukamfasha. Cyane cyane uri ari nyuma ya kamera niwe afite menshi. Ujya ari nyuma ya kamera na wewe arabizi. Ushaka umwegere. Ujya arabizi. Ndabikubwiye naramaze kubimubarira. Okay. Yego. Nuko izindi ntambamye nyene inyungu. Inyungu nuko aho ngeze kare ndibuka ko mfise indirimbo zibiri narategura concert muri eglise wacu. Kubera ukuntu twababanzi bagacavuga ati Samuel urya vraiment wapi bana wo mwisite nyene. Ariko pore ubu nkoze ikintu ahubwo nabo bantanga kukimenya. Wow. Yego. Niyahe Samuel niyahe ndoto Samuel afise indoto ibisazi. Indoto ni nyinshi. Ndashaka kuba nka Daniela. Oh la la ushaka kuba umukobwa. Apana kuba umukobwa. Iyo si indoto. Kugira nkaho ugeze basi. Oh la la. Tubona aho ugeze wewe. Iyo ni indoto ya mbere kubera afise indoto nyinshi. Iyo ni ya mbere. Iyindi ndashaka kugera ku Imana yamvuze ko cyose. Yego kandi aho nihereje. Kuko Imana yavuze byinshi. Byose nshaka kuzobishikako. Yego. Nk'ubu wohurana nyakubaha mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nishaka ikintu wamusaba. Ikintu cya mbere no musaba. No manda nkamubwira ati nyakubaho. Je ndaririmba. Yego. Nkene sponsor kwanza. Je no musaba sponsor kugira nkore atantambamye. Ntavuga ati muri studio baranyace 102 mbaye ndajana 180 40 nzobijana. Akampa sponsor vraiment ibisigaye byo kwikora. Yego. Hakacaza nk'umuntu akubwira ati igifobya uratahura. Igifobya ni igitigiri cinshi c'amafaranga. Akakubwira ati aya mafaranga ushaka amafaranga angana gute kugira ngo ureke ibintu byo kuririmba. Wohitamwe amafaranga angana gute kugira ngo ureke ibyo kuririmba. Vraiment simbeshe siniyemeye ubuzima turimwo no bw'amahera. Ndabye ibihe bibi naciyemwo. Numva nta muntu yozana amahera ngo urumva ngo ngangana nkayampa kugira ngo cyo kuririmba. Oya. Kuko no mwijuru tuzoguma turirimba nta mahera tuzojana. Umva no cantora amahera. Urise ko oyanga. Ego. Shaka uyame na urabe cyana nkatoya. Noye kuririmba. My friend. Ego. Mbega Samuel arafise umusheri canka arubatse. Oya sinubatse. Mugabo. Kandi nta n'umusheri mfise. Aho no sanga umyakanye imbere. Oya ndi imbere ya kamera nta musheri mfise barabizi. Imbere y'Imana. Gusa ndamwimirije. Oh la la. Uzorushinga ryari umbonera. Urugo. Oya.
urugo si ubu kweli oya kweli basi sindakura ufite imyaka ingahe imyaka eh basi ku myaka afise jewe uko niyumva Eh. sindakura kandi ntiharagera nta 21 ufise naho noba ndayifise muga sinoca nzana erega umuntu akura akubwiyiwe donc umuntu akura ryaraho umuntu mu gihe abishatse naje ubu ndabishatse nokura si ehe donc genda code aho wabishatse wakuze nanje Okay. sinabishatse sindakura reka twinjire mu tuntu n'utundi ego akabazo ndakubaza ucunyishura mu misegonda 2 uyumvira ndawe iminota 2 yo kwiyumvira gusa mu minota 2 gusa imisegonda 2 imisegonda apana iminota imisegonda ego ubu turavuye ngaha ngiye Gitega mu kuduga ndahaduze isaha n'iminota 30 ariko kumanuka sinzi ukuntu byagenze sanze ndahamanutse iminota 90 wibaza ko byo byatewe n'iki byatewe n'iki oya ni wa mwanya nyene wakoresheje good ko nyene kuko isaha n'iminota 30 ni ya minota 90 urigize ubuhinga oya nasirakubwiye ko uraciye ku ishuri sawa okay none ndakubaza Bujumbura ni igihugu kiba kiri muri Afrika canke kiri muri Europe Bujumbura ni muri Afrika ni igihugu kiri muri Afrika oya si igihugu wamaze kuvuga yuko gusa misegonda 2 ntiyari bwahere oya urega donc wamaze kwishura ntandi mashance bufu biba byaheze kandi uraciye ubwenge naresamye muneguro yuko urategura twitege bishashi byahe kuri wewe muneguro zanje mwitege Samuel nyene wanyawe twitege iki nyene muri Samuel itege ibikorwa byinshi yego kandi bikomeye kandi nzobishobora shobojwe habayemo amasengesho yiwanyu n'ayabakunzi ba Sengaa TV twibukanya ko vraiment abantu nka twebwe babajene satani tugumanako yego amasengesho meshi yego ugerageje kuraba gospel yo mu Burundi hamwe na gospel yo mu bihugu duhana imbibe ndavuga mu Rwanda Tanzania ni hehe hadoze gusumba handi vraiment reka nabivugira imbere ya kamera nta cyomba je nabivuze nukuri gospel yo mu Burundi nta hantu hari ragera kuko icyambere maze kubona nta rukundo rwishyira ruhari oya nta rukundo ruhari yego none bipfira hehe okay reka nabivuge nko kuba gospel bamwe aho bari bariyumva hari habo tumaze kuganira hariho bamwe bamaze kugira izina ariko muri bo bacabona kumenga bararenze twebwe tukiri batoya babo batagomba kudufata mu mugongo navyo si byiza niba turere nitwe Burundi bwejo yego none nk'ikintu wewe wohindura nko uronse nk'uburenganzira canke autorité yo guhindura gospel yo mu Burundi ni kintu wohindura cyambere no bigisha urukundo rwishi ukamenya ati Samuel kakoze kino gikorwa ino ndirimbo ni y'Imana ni deka ndamufashe kuyikwiragiza hose yego imenyekane umenya ati ko Samuel akoze naje ndakoze yego buryo ugo ruri muri rwa rukundo menya ati wewe Danera urakoze igikorwa yego ni mwene data ragikoze ndaba wa mbere ndakirabye ndagisangije abandi ukunuku ndarose concert kanaka ahantu Samuel atarashika ahantu Danera atarashika kandi kugira hashike birasaba ko je nzobigiramwo uruhara reka mvuga ati Samuel ngo raba nawe ko hano hantu wogira icyo ukoze burya n'ama concert aratuma abaririmbyi bamenyekana yego dufashanye tugirane urukundo yego bajya umaze gukora concert zingahe ziwawe concert ziwanje ndamaze gukora concert 3 ariko 2 zose no kuri bashitarahombye vraiment zihomba gute narabuze public yabaye nto bivanye na rya jambo nakubwira ati mu kibano ngurumva
kunuku twatujambo ngo urya wo kwa naka wo kwantuze ngo wapi. Ego wavyakiriye gute? Naravyakiriye neza kuko uwaje wese yagiye abonye ati Samuel yakoze iki. Irya kabiri waje yaravuze ati Samuel yakoze iki. Kujya gatatu Imana ikivuga ati amarira umazi imisurira wewe. Kirampa public kandi urazi ko abantu baguha ibintu bikaguha abantu, ubuntu bukaguha ibintu. Byarageze neza. Yego. Uyu munsi hamwe hoje nk'umuntu avuga ati Samuel ndashaka kugushigikira, ndashaka gusupportinga, wamubwira ko yogufasha iki? Kuko ngatwe turakurikirana n'abantu batandukanye, abari muri diaspora, abari mu Burundi, ugasanga ari nk'umuntu afite umutima wo gufasha, avuze ati uyu muhungu bivanye n'amajambo avuga, ndumva ko nomushigikira. Nubwo ahe buryo wumva ko bugushigikira ngo canke ikintu wosaba nk'abantu bakora dukurikirana muri aka kanya. Cyambere umuntu yashaka kunshigikira yazanywe n'Imana. Ari Imana yamurungitse. Byose urumva byo kwikora. Ego. Kubera yo bari mu Mana yazananywe nawe nayo. Ego. Byose byogenda neza. Mbe wagusha muri management hoho vyemera ubikunda? Management sindayijamwe mugabo. No manza kubaza nk'uwayigiyemwe ambwira ati mbega bimeze gute? Ati bigenda uko. Kubera nk'ubu aho nkiri ndacyamenya ati nciye ngaha Daniela kangabira 10 ndi mu gukora indirimbo ndagura amayinite ya 2 mbika 8,000 nzokongereze nkore indirimbo. Nk'ubu ivyo bihejewe nivyo ndimwo nivyo nzi woshobora kumbaza ati mbega wowe indirimbo yisora gute? Nkavuga ati je kweri ndagira uku ati muri studio ndashobora gusigaho telefone nkazogera kuyigombora bivanye no kwindirimbo ndayikeneye. Gusigyo riba ribanga ry'uwanje. Ego. Twinjira ku musozi w'ikiganiro wo shikiriza kenshi ngo ndakuvuga ijambo rirangiza ikiganiro. Ushaka kubwira abakunzi bawe ikintu kiri ku mutima wawe, swaci ikintu bababereye ko nokubaza nkaba ntakikubajije, ariko ugira ijambo ushikiriza abakunzi bawe n'abakunzi ba Sengaa Media TV. Ego. Kintu cyambere noshikiriza shima reka kwanza manze shimire abakunzi ba Sengaa Media TV. Cyenongera shimire abapasteri boss. Buri muntu wese ahari. Ego abapasteri ndabakunda. Kandi abapasteri reka mvuga ati nabamenyesha makuru ba mbere. Ego. Kubera umupasteri ugize iteka niba kwe akagutumira muri konsere yiwe canke mu gikorane nirindi zina ku muririmbyi kuko ntuhabura undi mupasteri yahageze akavuga ati vraiment urya mwana ari n'impano ari n'ingabire nanje ndumva yogera iwanje ugaca usanga rya zina Samuel rigiye rikura. Ego. Haca nshimira n'abandi bantu badukurikirana vraiment nta vyama vyera ngo de. Muze mwibuka kudukebura nta kibazo. Baze bibuka kudukebura ati aha byagenze uku. Kandi navyo turabikunda. Ego. Ibisigaye navyo wabimbajije ni byinshi. Navuze indirimbo maze gukora. Ego ikindi vraiment shaka kandi reka nakivuge nawe turi kumwe. Bakunzi ba Sengaa TV vraiment nabivuze Daniela turi kumwe. Kandi hari ikiganiro nigeze gukora ahantu. Barambajije ati Samwe tubwire abaririmbyi bane wifuza ko mwokorana ko bo guhakora bo mukaririmbana. Bakunzi ba Sengaa TV je Daniela naramuvuze. Reka subire namuvuge turi kumwe. Daniela ari mu bantu ba mbere shaka ko toririmbana. Ego. Abandi bobo narabavuze muri iyi zimuca mwibona. Ego. Abandi ni bande kugira ngo abakunzi ba Sengaa Media TV babumve. Uwa mbere ni Daniela. Uriyizi. Hakabaho Prote. Izayi. Na Rivera. Abahungu babiri n'abakobwa babiri. Ego. Kubera ndakunda indirimbo zabo kwanza. Kuko ndibuka nkiri mutoya ndiko ndumviriza indirimbo zabo zarampimbara. Ego. Kandi ndanabakunda barabizi. Ego. Okay, tujira ku musozi w'ikiganiro hari akabazo k'agasuri karugi. Munze kubaza abakunzi banje bose.
karavuga kati turabizi yuko uyu munsi turazi ko hazogira igihe tube ku muhero swati Yesu aze gutora ishengero canke nyine iherezo rizobe. Turabizi yuko ibyaha biriho kubesha n'icaha, gusambana n'icaha, kwiba, kwica, ibindi vyinshi. Ariko tugeze ku mpera ku iherezo dusanze bya bindi twitwa ibyaha kumbe n'ivyari ibyaha baradutera ubwoba. Utakoze waretse kugikora uzi ko ari icaha. Ikintu no kwicuza. Wo kwicuza utakoze waretse kugikora utinya ko ari icaha. Vraiment. Muri ico gihe. Bimaze kugenda uko tugasanga bimwe twakora si ibyaha. Donc bimwe batubwira ko ari ibyaha. Bimwe batubwira ko ari ibyaha tugasanga. Mbe ibyaha baradutera ubwoba bwa gusa ntitubikore. Ikintu wo kwicuza wowe utakoze kandi wari kugikora. Kumbura yo kitari kuba ari icaha wari kugikora. Cyari cyane ari kugikora. Ico nzokikubwira undi munsi siko. No, ni imbere ya kamera nakore imbere ya kamera. Nzokikubwira none turahebanye ntituzoguma tuyaga basi. Reka bashe. Tuzoguma tuvugana. Siko. Kurasi kunyishura rero. Nzokwishyura ntubizi nzokwishyura. Yego. Reka ndagushimire. Yego urakoze cyane. Nizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzoza mutubangukiye. Vraiment wabibonye turitaba naho wovuga ejo hirya yejo hose tuzoza nta kibazo. Utibagira gusa ikintu nasabye nagisabiye imbere ya kamera. Utacibagira. Yego. Ndagushimiye cyane reka namwe ndabashimire mwese mako muradukurikirana. Yari Daniela akoze kuri micro. Urabona ko twari kumwe n'umutumire yitwa Samuel. Iyi ni Sengaa Media TV mutibagira mbibutsa yuko rero hari igikorwa gishasha ndiko ndabategurira le 12 mai mu saving a date. Hari ikintu gishasha jewe Daniela akoze ndiko ndabategurira kandi mugiye kukibona mu saving a date ndetse mu saving money kugira ngo bizogende neza. Ndabashimiye cyane mwese gira subscribe n'umutare bwabikore ushobore gupartager kugira ngo bishobore gushikira benshi bashoboka. Ndabakunda cyane. Ciao.